Abarundi turetse n'abarundi no mu bugingo bwanje yuko abarundi ntiturabasezi we are not beggars ntituri basaidia papa kubera ko ikintu Imana rero yanyigishije nk'umuntu w'Imana nuko Imana iha abandi niha bose. Imana iha abanyamerika igaha abanyaburayi, niyo Mana y'u Burundi, niyo Mana y'u Rwanda, niyo Mana ya Afrika, niyo Mana yacu. Nuko yaragaburiye Yesu, Grand Lac yaragaburiye Yesu. Aho baravuga ati noneho pastor yasaze. Grand Lac yaragaburiye Yesu, Burundi, Rwanda, Kongo na Ubuganda twaragaburiye Yesu. Twaragaburiye Aburahamu, twaravuze ibintu byinshi kuri Aburahamu, twarabagaburiye mu nzira nyinshi zitandukanye. Ndazi ko muvuga muti kubera iki, biroroshe cyane gose. Nshuti namwe bagenzi, turasubiye kubaramutsa no kubaha kaze kuri Gisha TV mu kiganiro cacu Urugendo Ruhire, igice kigira 5. Mu bice vyarenganye narashoboye kubaganiriza ku bijanye n'abantu nzi mu buryo novuga buri hafi, abantu twashoboye kuganira, abantu nashoboye kubona, nashoboye kwicara mbona bariko barakora ibintu mu buzima bwabo bwa buri munsi, bariko barakorera igihugu. Turashobora kugira umwanya wo kuganira, umwanya wo gushobora kubigira ko ibintu bitandukanye. Narasobanuye ndavuga nti igituma ndiko nkora iki gikorwa ni kubera ko ikibazo dufise abarundi cyangwa washaka n'abantu muri rusangi, biratworohera cyane yuko tuvuga ibibi by'abandi gusumba ibyiza. Ico kikaba icambere. Ikindi kigira kabiri, nkuko baravuga mu Gifaransa, hari ibintu biri populaire n'ibiri impopulaire, no kuvuga ngo ibintu bimenyerewe cyane n'ibitamenyerewe cyane. So nukuvuga iyo ibikorwa nk'ibi n'ibintu bitamenyerewe cyane, kubera na cyane mu bihugu byo muri Afrika, aho iyo hari ibibazo hagati y'abavukana, hagati y'inshuti n'abagenzi, hagati y'abakorana, ibibazo bica bihinduka virisi, reka nabyite virisi kiza, ku buryo ibyo bibazo buri muntu wese atinya no kugira icyo bivuze ko, buri muntu wese atinya kugira icyo anabikoze ko, kugira ngo anezereze aba canke bariya, canke kugira ngo akoreshe wa mugano mu Kirundi avuga ngo ufise agatwe gato akarinda uruguma. So jewe rero buri muntu wese arafise uko Imana yamuremye, ndafise uko Imana yandemye, urafise uko Imana yakuremye. Hirya y'ivyo turafise n'ingene tugenda dukura mu buzima, hirya y'ivyo turiga, ivyo byose bikaduhindura, bikadushepinga uko tubona ibintu nuko twiyumvira ibintu. Rero turetse uko Imana yandemye, uko navutse, uko nakuze, ukomeze n'ijambo ry'Imana ryagiye rimpindura. Kandi uyu munsi namaze kumenya ijambo ry'Imana, nkaribamwo. Iyo mvuze kurimenya no kurimo no kuvuga ngo nkaryiga buri munsi, nkarikurikirana, nkanaryigisha. Hari ibintu byinshi byahindutse mu buzima bwanje, hari n'ivyo ntatahura nace ndabitahura. Menya ikibanza canje muri societe, menya ikibanza canje nk'umurundi, menya ikibanza canje nk'umunyafrika, menya ikibanza canje nk'umuntu, ivyo ntegezwa gukora, ivyo ntegezwa kuvuga, n'ivyo ntegezwa guharanira, n'ivyo ntegezwa kugwanira. So ivyo byose urumva umuntu abihabwa nayo mahigwe Imana iduha mu nzira nyinshi zitandukanye. So nabwiye rero iki gikorwa yuko igituma ndiko ndagikora, ubwa mbere nuko amaherezo yacu nizera, sinavuga ngo nifuza, nizera yuko nzokwicara hasi nkandika igitabo, kuko mu Burundi hari abantu benshi banditse amateka. So kuba naragira ubuntu n'Imana, nkicarana n'abo bantu, nkaganira n'abo bantu, nkabigirako. Mu yandi majambo, mu mateka hari ico nabonye, hari ico numvise. So kumbure nanje mu buryo bunyerekeye hari ico nshobora kuba narakoze, canke contribution yanje ku buryo biba byiza yuko
ururunganwe hamwe n'indunganwe zizoza bashobora kwigira kuri abo bantu canke nanje ubwanje ari cyo nshobora kwigisha inshuti abagenzi ururunganwe turimo naho bitoroshe kuko ndabizi umuntu arabona abantu umuntu araganira n'abantu iki ni igikorwa gisaba ubuntu bw'Imana ni igikorwa gisaba gushikama no gushira amanga kubera ko atari uwo ari we wese ashobora gukora iki gikorwa nk'iki kubera ko hari igihe usanga mu buzima turi bantu irumve ko ufise agatwe gato akarinda uruguma ku buryo umuntu atinya akavuga ati mbega ninavuga amajambo nk'aya harabona nezera kumbura harabona tsitaza ariko intumbero y'iki gikorwa sukunezereza abantu cyangwa sugutsitaza abantu sukunezereza abantu kandi sugutsitaza abantu ico ni cyambere ikindi kigira kabiri ndiko ndaganira nkavuga amazina y'abo bantu twagiye tuganira nagiye ndabigira ko hari ico nababonye ko ntaco ndiko ndabasaba kuko ntaco bashobora kumpa kirenze ico Imana yampaye so kandi ikindi naco abo bantu nkuko nabivuze naronse umwanya wo kubana nabo kuganira nabo kwicarana nabo nico gihe naronse umwanya wo kwicara nabo kuganira nabo kugenda nabo rimwe na rimwe iyo bikenewe ntaco nigeze ndabasaba kuko n'igihe nari nkiri mutoya nari naragira ubuntu n'Imana kubera ko nari naratahuye yuko abarundi turetse n'abarundi no mu bugingo bwanje yuko abarundi ntiturabasezi we are not beggars nituri basaidia papa kubera ko ikintu Imana rero yanyigishije nk'umuntu w'Imana nuko Imana iha abandi niha bose Imana yaha abanyamerika igaha abanyaburayi niyo Mana y'u Burundi niyo Mana y'u Rwanda niyo Mana ya Afrika niyo Mana yacu nukuvuga ngo naravutse ndakura ngiraho ngeze nzi yuko nkoresheje amaboko yanje abiri nkabafise amaguru abiri akomeye amaso akomeye ndi muzima ico nifuza cyose yuko mu buzima no gishikira abo tumenyeranye no mwishengero barazi ijambo nkunda kuvuga kenshi no kubasobanurira na cyane kubijanye dufate n'ubuhanuzi abaprofete benshi bo muri iki gihe baraza harimo abukuri harimo n'abatari ubukuri kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimba hariho abukuri hama hariho n'abatari abukuri bakaza bakabwira abantu bitangaza Imana igiye gukora n'ivyo Imana igiye kubaha n'ibindi ibyo byose ni vyiza si bibi mugabo mwishengero aho nagira ubuntu n'Imana kurongora abanshuti n'abagenzi abo tuganira ijambo naho ndababwira iminsi yose niri riroroshe cyane ijambo ry'Imana tubwira ngo nitwaba muri Kristo akaba muri twebwe ngo dusabe ico dushaka cyose tuzogihabwa iryo rero niryo jambo ryarongoye ubuzima bwanje no kuvuga ngo namye nzi yuko ico nifuza cyose muri ubugingo kugira ngo ndagishikire suko umuntu aza kukimbwira umuntu uzaje kukimbwira Imana ihabwa icubahiro kuko nubaha imihamagaro y'abantu na cyane iyo ari y'ukuri canke iyo uwo muhanuzi agaragaza imbuto z'Imana canke ubuntu bw'Imana nayo ahandi ico nzi ni kimwe ivyo nifuza vyose muri ubugingo kandi nizere ko nawe ibyo wifuza inzira yoroshe inzira imwe ihari nuko tuba muri Kristo nawe akaba muri twebwe ico dusavye cyose akazokiduha nkuko ijambo ry'Imana ribivuga aho rero simvuze ngo tuzoca twicara turyame turindiriye yuko Yesu abiduha kuko dukijijwe canke kuko dusenga oya uwo Yesu iyo tumaze kumwizera akaba muri twebwe natwe tukaba muri we atwigisha ubwenge bw'ingene dushobora gukora kugira ngo ivyo byose tubishikire nta nubwo akunda ibinebwe niko ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu w'Imana adakwiye kuba ikinebwe so mu yandi majambo rero iki gikorwa ndiko ndakora urugendo ruhire nta numwe yabinsavye niyo wabinsaba ntabyo nari kwemera kuko singendera ku mabwire y'abantu singendera ku cyo abantu bifuza singendera ku cyo abantu bashake ko nkora edere nibaza yuko iki gikorwa dufate niyo no bazumufasha wanje nkabwira nti urifuza yuko ndagikora cyangwa sindagikore ndagihagarike yombwira ati ndagusaba ivyo bintu byihorere kandi murazi yuko muri ubugingo atabantu twubaha nk'abavyeyi bacu abadamu bacu kuko baba bafise uruhara runini mu buzima bwacu ariko hari igihe nk'abantu b'Imana ivyo byose uvyumviriza
ukaganira n'abantu hari ababishigikira ariko wowe nk'umukozi w'Imana ugahaguruka uvuga uti voilà iki nico mwemu w'Imana nico Imana imbwiye nkore muri uyu mwanya kuko kiba gifise intumbero si yindi intumbero iroroshe cyane nuko urungano rwacu rumenya ivyo abadutanguriye bakoze. Hari byinshi bakoze ariko ugasanga benshi ntavyo bazi. Hari ibyiza byinshi abantu batandukanye bagiye bakora mu gihugu cy'u Burundi mu bihe byabo, ugasanga bishitse ibintu bigahinduka ko mu buzima birashobora guhinduka. Umuntu ashobora gukora ibyiza bigashika gakora ikibi cyangwa gakora ibibi. Ikibazo aho kiri nuko abantu tuca dushaka kwibagira ibyiza byose uwo muntu yakoze. Ariko n'ijambo ry'Imana riratwereka yuko Imana no muri Bibiliya yarashizemo ibikorwa vya Satani. Yarashizemo Satani yagiye akora kuva mu itanguriro gushika n'uyu munsi n'ivyo azokora. Bibiliya bitubwira byose. Nimba Imana yarafashe igitabo cyayo igashiramo ibikorwa vya Shetani, twebwe nk'abantu turiko turavuga amateka y'abantu twari dukwiye kuyavuga mu bwuzure bwayo. Ntitwari dukwiye gufata umwanya gusa wo kuvuga ibibi by'umuntu, ariko twari dukwiye gufata umwanya wo kuvuga ibyiza. So abo bantu bose ndiko ndavuga nta numwe nise Shetani, kwico ni igikorwa cy'Imana. Imana nizi abeza n'ababi, uretse ko twebwe abantu muri rusangi turabisha amaso yacu y'umubiri, abandi yamwemu n'umubiri, ariko na cyane cyane buryo uza abantu twese utuzi ni Yesu umucunguzi wacu, ni Imana yo yaturemye ikatugira ico turi kuri uyu munsi gushika kuri uyu munsi. Rero navuze ngo kugira ngo nkore iki gikorwa it's my will, c'est ma volonté, n'ubushake bwanje maze gufata umwanya nkabisengera nkaraba ijambo ry'Imana no kuba nagiye nigishwa ngenda nigira ku bandi bantu b'Imana mu bihe bitandukanye, mu bihe bigoye by'ubuzima bw'ibihugu byabo canke bw'ibintu bitandukanye, bagiye bahaguruka bagakora ibintu bitandukanye, ibintu by'ubuhizi. Kenshi ndakunda kubivuga, kenshi iri gukora igikorwa nk'iki hari abantu baca bagiha umurongo ati iki ni igikorwa cya politiki. Oya, ikisanare na vuba na politiki, iki ni igikorwa cy'Imana. Jambo ndiko ndavuga mu Urugendo Ruhire ni amajambo y'Imana, ni amajambo y'Imana mu buryo bw'uko kuvuga iciza cy'umuntu ugamije yuko ico ciza cova mu ikindi ciza bihesha icubahira Imana, byubaka abantu, bikomeza abantu, bishobora no kubaka igihugu bihwanye n'ico Imana yashatse gukora, n'ico Imana yashatse gushikako. So mu mateka rero y'isi, uretse yuko twebwe mu Banyafrika tukiri inyuma, ni navyo nagiye nsobanura mvuga nti jewe sinifuza yuko umwana wanje azofata umwanya munini ariko yiga ivyo abanyaburayi bakoze n'ivyo abanyamerika bakoze. Ivyo ni vyiza ashobora kuvyiga, ariko nifuza ko abana bacu biga ibyakoze mu gihugu cacu, ababikoze nuko babikoze, ibyakozwe mu bihugu bibanyi ababikoze nuko babikoze, kuko c'est ça n'amateka yacu nk'abarundi, nk'abo muri Grand Lac, nk'abo muri East African Community. Hako abana banje bafata umwanya bari ko biga president wo muri Amerika, wo muri Canada n'abahe byose ni vyiza, navuze bashobora kuvyiga. Nifuza yuko biga batwaye ibihugu vyacu, batwaye mu karere, kuko hari ibintu byinshi dushobora kubigira ku byinshi mu buryo butandukanye. So ico rero nico Abanyafrika tubuze, nuko usanga hari n'igihe nkora ndaba ku ma réseaux sociaux ukaraba abantu bariko bararungika ibijanye n'inyigisho, ibijanye n'ivyo abantu bavuze, ugasanga 90% barungika ivyo abanyaburayi bavuze, ivyo abadoktori b'abanyaburayi bavuze, ivyo abazungu bavuze. Turasa abadoktori muri Afrika benshi cyane bavuze ibintu byinshi kuri covid, bavuze ibintu byinshi ku mateka. Turasa abanyapolitiki, abakozi b'Imana batandukanye bavuga ibintu byinshi, mugabo people don't care, ntibavyitayeho, kubera ko dufise ya mentalite novuga ni ntuzeya complexe ya inferiorité, ngira ngo twibaza yuko abazungu nibo bafise ubwenge kudusumba, abanyaburayi, abanyamerika nibo bafise ubwenge, nibo bazi ibintu kudusumba. Oya, amateka
y'isi, amateka ya Afrika, aratwereka ibintu bihambaye bikomeye abanyafrika bagiye bakora mu mateka ya Afrika, mbere washaka no mu mateka y'isi. Mu minsi yeza ari igitabo nari nigeze kubereka ndababwira n'amazina atandukanye y'abantu b'abanyafrika bakomeye bagiye bahindura amateka y'isi kuva ivuka rya Kristo, mbere ni mbere y'ivuka rya Kristo. Kandi hari ikintu kimwe dora twibagira ikintu kimwe, na cyane abarundi, abantu bo muri Grand Lac. Biragoye kugira ngo hari ibintu byinshi cyane gose dushobora kuvuga, dushobora gusobanura mu buryo buri deep, mu buryo bwimbitse, biri mu bwenge budasanzwe bw'Imana. Mugabo kubera imico y'iwacu, abo tubanye, kuko abazungu kugira ngo bashike kuri ibintu byinshi bariko barakora nuko baronse abashigikira. Iyo bariko bagira ama researches, ubushakashatsi, ibihugu byabo bishiramo amafaranga, abafise inganda zitandukanye privé barashiramo amafaranga kugira ngo abantu bagire icyo bashobora gushikako. Mugabo twebwe siko biri. Mugabo sinzi ko muhora mwibuka buriya Grand Lac, Burundi, Rwanda, bijya bihugu byo muri East African Community, dufise amateka maremare no muri Bibiliya. Kubera iki? Reka nabagusakana akarorero. Kubera ko ntari umuprofeseri yitwa Smith wo muri University kanaka w'umunyamerika w'umunyaburayi, people they don't pay attention. Mugana genda babwire ko abaprofeseri ntugire ngo baradusumba ubwenge, ntugire ngo barasumba b'abarundi bari ku university atandukanye. No, hari abarundi abanyafrika bari mu university atandukanye bashaka no muri Afrika, ariko bafite ubwenge bwimbitse, bafite ubuhanga budasanzwe. Mugabo babuze ikintu kimwe, babuze support y'ibihugu byabo, babuze support ya bene wabo. Ni ibihugu bitobashigikira ariko bakagira support ya bene wabo, bakamenya ati abene wabo barashima ivyo bikorwa ariko barakora. Ndabwije ukuri ko Afrika tuba tugeze kure, kuko turimwe abahanga badasanzwe. So reka develop gusa kanu gatoya kugira ndabereke ingene amateka y'isi ari connecte na Afrika. Yaba abantu bashobora gufata ubushakashatsi bwimbitse bakandika n'ibitabo bakavuga Afrika yaragaburiye Yesu, Grand Lac yaragaburiye Yesu. Aho baravuga ati noneho pastor yasaze. Grand Lac yaragaburiye Yesu, Burundi, Rwanda, Kongo na Ubuganda twaragaburiye Yesu. Twaragaburiye Aburahamu, twaravuze ibintu byinshi kuri Aburahamu, twarabagaburiye mu nzira nyinshi zitandukanye. Ndazi ko muvuga muti kubera iki? Biroroshe cyane gose. Mugabira waje kubona tudashobora kuvyimba kugira ngo tuvyandike natwe tumenyekanisha ibyo bitabo. Kandi mwibuke ikintu kimwe, ayo mashuri akomeye yo ku isi, Oxford, za Harvard n'ahandi, aho hose hari abanyafrika, hari abarundi, hari abanyarwanda baciye muri izo kaminuza. Aha muri Canada mu makaminuza akomeye hariho za Concordia, hariho Université de Toronto, hariho Université McGill. Bamwe muri twebwe niho turi uyu munsi, turiko turigana nabo ba Smith. Ejo mu gitondo abanyafrika turiko dutangaza ivyabo, muga twibagiye ivya bene wacu. Kubera iki navuze ngo twaragaburiye aba Yesu, ba Aburahamu n'abandi? Ni kubera ko nimba mubizi ubutunzi bwa Egiputa in grande partie buhagaze kuri Nile. Nigaburira Egiputa, Nile niha forces zidasanzwe Egiputa. Uyu munsi hari abantu bahagaritse Nile, hashobora no kucaba intambara ubwo nyene, canke l'economie ya Egiputa yokirwa. Ibibazo bidasanzwe kubera ko Nile ibeshejeho Egiputa mu buryo budasanzwe mu bintu byinshi bitandukanye. Muga muri bagira yuko isoko rya Nile riri wacu. Isoko rya Nile mu Burundi, mu Rwanda, mu Bugande, aho karere kose ukamanuka za Somalia, za Ethiopia, Eritrea, Nile ikazova ngaho ikagenda gushika muri Egiputa. So mu yandi majambo dushatse kwihagarika turashaka kwihagarika. Kandi ivyo birazwi n'abahanga n'abashakashatsi bose barabizi. So mu yandi majambo no kuvuga ngo nimba Nile yaragaba, mwibuke na Mosi ari Mosi ahunga, niyo bamucishije yahunga ava muri aho bita Palestina na Israeli muri iki gihe, ko nico gihe byari bisa n'ibintu bivanganye gatoya, bamuhungisha bamuzana muri Egiputa. So bamaze kumuzana muri Egiputa, yagaburiwe indya za Egiputa. Izo ndya za Egiputa in grand partie ziva mu mazi avuye muri Nile. So mu yandi majambo Nile yagaburiye Mose yacunguye ubwoko bw'Imana. Iyo ndi kuvuga yacunguye ubwoko apana nka Yesu yadupfiriye, ariko uribuka yuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko Mose ari we yakuye abanyisirayeli muri Egiputa. Mugabo uwo Mose
ivyamubeshejeho ivyamukujije hamwe n'abandi nabo bafaraho bari bakomeye. Uyu munsi Egiputa Egypte mu bihugu bikomeye ku isi, mugabo dushatse kuyipfungira amazi nk'uko barabivuga mu Kirundi, dushobora kuyipfungira amazi, dushobora kuyipfukamika mu buryo bwinshi butandukanye. So Burahamu ashonje n'umuryango we bari mu nzara na ba Yosefu abana biwe n'ibiki bose bahungiye muri Egiputa. Egiputa irabagaburira kandi in grande partie agriculture yabo igituma bashobora kurima bagashobora kubaho harimo igice kininiya gituma kiva kuri ugo ruzi rwa Nile. So uruzi rwa Nile rujya rufise amasoko iwacu rwatumye Egiputa ishobora kwakira Burahamu, ishobora kwakira umuryango wa Burahamu, ishobora kwakira Yesu yahunze, ishobora kwakira Mose yahunze. So amateka y'Abanyegiputa, amateka y'Abisirayeli ari connecte n'amateka y'iwacu, kuko uruzi rw'iwacu rwabagaburiye n'uyu munsi rukibagaburira. So nk'ivyo n'ibintu nk'abakozi b'Imana twatezwa kwiga tukavyimba kugira ngo tuvyigishe uruvyaro rwacu, kugira tuvyigishe n'abuzukuru n'abuzukuruza baze bamenye ikibanza dufise. Haraho ashobora kubisuzugura mugabo twege mu buryo bwamwe nk'abakozi b'Imana ko igikorwa cacu nk'abakozi b'Imana bamwe twagira ubuntu n'Imana tugashobora kuba turiko turasangangura ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ariko ariga theologie, umuntu ariko ariga ijambo ry'Imana, la parole révélée, theos, legos, ijambo ry'Imana ririmo rema, ririmo ubushobozi bwa mwemu, ivyo vyose birimo turabisesangura, turavyinjiramwe ibwina tukiga tukaraba. Abazungu abayahudi n'abandi bafata akantu gatoyi bakakagira umusozi, kandi twese tugaca tubihurumbira, twese my God, raba inzuzi dufise, raba amaparke dufise, ibyiza bihari, mugabo ntituzi no kurata ivyo dufise. Ariko Imana ishimwe ari ibihugu bibanyi uyu munsi, ibihugu vya Kenya, ibihugu vya Tanzania, igihugu cy'u Rwanda, Bugande, bagiye batahura ubushobozi, kandi muri ico gice honyene havamo amahera atagira uko angana atuma igihugu gishobora kugira ubushobozi, yituma igihugu kigira iterambere ridasanzwe. So ivyo bintu rero tugomba kuvyiga. So nuvuga ngo turafise igikorwa kirekire, aya majambo ndiko ndabaganiriza bavandimwe, hari igihe umuntu yicara avuga ati iyo abantu bamenya just gufata umwanya tukavyiyumvira ko tukicara tukanabiganira. Nk'ubu tukicara abarundi batandukanye, gende muri Canada bati reka twicare, reka tuganire, reka tudiskite kuri ayo majambo n'ayandi, hariho n'ibindi bintu byinshi kugira ngo turabe ico twubaka, kugira turabe ikintu ingene dushobora kwiyubaka twubake n'abandi. Mugabo gasanga tufata umwanya munini turiko turavuga kritika n'ibibazo by'iwacu. Hari n'abazi yuko kumbura abazungu ibihugu bibanyi ari byo bizotorera inyishu ibibazo by'iwacu. Twarabibonye imyaka 6, mu myaka 6 abarundi twaravuze, abarundi b'ubwoko bwose, abarundi b'imigambwe yose, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Ni iki tutavuze? Ibi byose twarabivuze. In grande partie vyizo bashakana n'ibyo twigeze tuvuga. Abo bazungu ntaco bafashije, izo nations ni nothing. Ndibuka waza ari mukuru w'igihugu Bagaza, niwe yigeze kuvuga ahunguka umengo ntuze yiwe ya mbere muri stade Prince Rugwa Gasore, acaravuga ati reka ndababwire akazi ka nations sinzopfa naribagiye iryo jambo, kuko iryo jambo ryangumyemo gushika n'uyu munsi. Yavuze ati ngira nababwire igikorwa nations hajya urwego mpuzamakungu rwa nations. Yavuze ati bakora ibikorwa umengo 2 canke 3, ariko hariho 2 byo nibuka neza. Yavuze ati icambere baza gupfuba abantu bapfuye, niko kazi kawo kuza gupfuba abantu bapfuye. Ivyo byarabaye igihe ca genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi twagiye tuba mu bihe bitandukanye, hari ibihe batubwira bamwe muri twebwe nta byinshi tubizi ko nta nico no bivuga ko byinshi ko siyo narindi ibyabaye muri 72, ariko ibyagiye biba mu nyuma muri 80 na kangahe muri 93 byinshi narabibonye ko nari nkuze ntangwe ubwira ubwenge. Hari byinshi nashoboye kubona. Nations yakoze icyo, yaje gupfuba abantu. Hari n'igihe usanga
mu mpande zine z'isi aribo baduteranya ku byagiye bibaye. That's a fact. Ndi umukozi w'Imana ngomba kubivuga kandi nisunze ijambo ry'Imana. That has nothing with politics. That's biblical. C'est la Bible, c'est la théologie. Muri reforme iki ni igitabo kivuga kuri reforme. Abareformatere bose ukagenda ku bahanga babaye kuva kuri ba Luther, ba Calvin, ba Zwingli, ba John Knox n'abandi, abo bose bagiye bavuga bagiye bakora kuri buri kintu cyose kijanye n'imibano, kijanye na politiki, kuko vyose biri mu gitabo c'Imana. Leadership, uburongozi uko butezwa kugenda, vyose biri muri iki gitabo. Bibiliya nta kintu na kimwe kitari muri Bibiliya. Bibiliya tubwira nuko inzego z'umutekano zitezwa gukora. Bibiliya tubwira uko abanyamakuru batezwa gukora. Bibiliya twereka ingene kera bahana amakuru. L'economy, ingene ubutunzi butezwa kugenda, ibijanye n'amadeni. Byose Bibiliya tubwira. Bibiliya bitwereka. So, mu majambo makeya, hari ibintu byinshi cyane gose Bibiliya igenda itwigisha, igenda itwereka, kandi twakagombye kugendera ko, twakagombye kubakira ko, kuko bishobora kutugirira ikimazi muri byinshi. Muri Daniyeli igice cya 3, igice cya 6, aho hose Bibiliya itwereka abantu b'Imana bahagurutse bakanka ibidahesha icubahiro Imana, bakavyanka. Daniyeli babujije gusenga, hari imitego bashaka kumutega, ariko bamujije gusenga kuko bamuza gusenga kugira ngo abihagaritse icubahiro kibe ic'umwami Dariyo. Ariko Daniyeli yaravyanse. Biri tubwira ngo Daniyeli ngo ahubwo atangura gusenga 3 ku munsi, ngo kandi yuguruye idirisha. Uwese ntiyari umuntu w'Imana igiye abikorugira ko akora politiki. No, yariko adefanda ijambo ry'Imana, yariko adefanda ukuri kw'ijambo, yariko adefanda liberté yo gusenga, ubushobozi bw'amasengesho, kandi yari umuntu w'Imana. Ko mora numva abantu bavuga ati abakozi b'Imana ntibakwiye gukora politiki, abakozi b'Imana ntibakwiye kuvuga politiki, abakristo ntibakwiye gukora politiki, abakristo ntibakwiye kuvuga politiki. Ariko Bibiliya kuva mu itanguriro gushika mu vyahishuro Yohani full of politics, harimo ibintu cyose kijanye na politiki. Kandi ikindi naco twibagira, abubatse amateka y'isi n'ivyo bihugu by'abazungu tuhurumbira, ivyo bihugu by'abanyamerika duhurumbira, byose vyubatswe n'abanyapolitiki. Kw'ishure narizi icigwa bita relation des jésuites, ndabo ndabishize mu gifaransa, Jesuit relations. Ingene abajesuite, no kuvuga ngo bari abafurera b'abajesuite bari ngaha, bashitse nibo bambere bashitse muco bita New France, ico gihe ntuzeya Quebec bayita ubufaransa bushashe. Abo nibo bakoze ibikorwa bikomeye kugira ngo bigisha abasangwa butaka bari muri iki gihugu. Mugabo objectif ni hari kubigisha ijambo ry'Imana gusa, hari nko kubigisha ijambo ry'Imana nuko baronka igihugu gishasha. Ni navyo bakoze, barigishije ijambo, bongera bigarurira iki gihugu gikomeye. Igihugu nibaza ko atari cambere ni cakabiri ku isi mu bunini. Igihugu gihambaye kiri mu bihugu mengo ubu n'igihugu cya 4 ku isi mu butunzi. Ariko abantu b'Imana ico gihe nibo bahagurutse baraza bigisha abasangwa butaka. Mugabo inyuma harimo agenda yo gutwara igihugu butaka. Iki ni igihugu gikomeye. Aha turi muri Quebec. Quebec ifise diamant, Quebec ifise oro, Quebec ifise amabuye y'agaciro atandukanye. So ivyo byose byagiye bikorwa n'abantu b'Imana. Abo George Washington bubaka constitution ya Etats-Unis, bose buri muntu wese bari muri Pennsylvania, buri muntu wese yarafise Bibiliya, bari korara yuko ivyo ariko araganira bitandukanye n'ijambo ry'Imana canke bihwanye n'ijambo ry'Imana. Naco gituma amajambo ya mbere batangura bavuga ati ihanga rimwe, igihugu kimwe, umuntu umwe, munsi y'ubushobozi bw'Imana. Aho bose barabaki, harimo abantu b'Imana, harimo abakozi b'Imana. So barubaka amateka y'igihugu. Niyo mpamvu rero natwe tugomba guhaguruka tukubaka, tukagenda tubyirana ukuri kw'ijambo.
ba Meshaki, Shadrake na Abdenego muri Samuel wa kabiri igice cya 12 nabo niko babigenjeje, barahagurutse badefanda icubahiro c'Imana, badefanda icubahiro c'umuntu. So ijambo ry'Imana twereka Zaburi igice cya 11:3 biravuga ngo nimba amafatiro yavuyeho, amafatiro y'igihugu, amafatiro y'umuco, wowe umunyakuri wokora iki? Ngo Uhoraho yicaye ku ntebe yiwe ariko aritegereje ico umunyakuri yokora. Ijambo rero ry'Imana ratubwira ngo muri Zaburi 11:3 ngo nimba amafatiro yavuyeho, wowe umunyakuri wokora iki? Ngo Uhoraho yicaye mu bwami bwiwe ariko araraba, ngo amaso inyonga ziwe ziriko ziraturaba twebwe twitoye ko abanyakuri. Wewe witwe kuri umunyakuri, kuko nibazaye ko umuntu wese yubaha Imana cyangwa umurundi wese, twese duhamagarirwa n'ijambo ry'Imana hamwe n'umuco wacu kuba abanyakuri mu byo tuvuga no mu byo dukora. None muri iki gihe uri kurakora iki? Rero jewe ico ndiko ndakora naga contribution kanje ni imfashanyo yanje ntoye kugira ngo shobore kumurikira abandi, kugira ngo bamenye bamwe muri abo bantu bagiye bandika amateka y'igihugu cacu ivyo bakoze. Abo bantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe nkuko navuze muri iki kiganiro Urugendo Ruhire, nzokwibanda gusa ku byiza abantu bakoze, kuko ndabizi yuko muri imyaka 6, muri imyaka 15, muri imyaka 20 abarundi twaravuze bikwiye ibibi abo bantu bakoze. Kandi mvuze abo bantu ko si bose, ni en general abarundi twese muri rusangi dushatse kuronderana ko ikibi canke iciza biroroshe kukironka. Hanyuma ikindi naco, nimba muri abo bantu bose nagiye mvuga specific mari abantu kanaka ashobora kuba ari ico wowe umwibaza ko cyangwa umwiyumvira ko cyangwa umwagiriza, birumvikana kandi n'uburenganzira bwa buri murundi wese. Mugabo nkuko nabivuze, twaragize umwanya kandi n'ubu turacawufise, dufise ama platform menshi, dufise imbuga nyinshi zo kuvugira mu byo dushatse, kandi n'ubu abarundi tuguma tuvuga kandi tuzobananya tuvuga. Mugabo muri uwo mwanya nifuje guhagarara ku vyiza, kandi narabasobanurira ndavuga nti abo bose nzogenda mvuga suko nemeranya nawe 100%, nkuko nabo batemeranya nanje 100%, suko nemera ivyo bavuga byose cyangwa ivyo bakoze byose. Oya, byenzo kwibanda gusa ku vyiza, ku byo nabonye vyiza byabaye byakoretse mu gihe cabo. Hanyuma ibibi kumbure ninakenera kubivuga nzobivuga, mugabo pour mama ntabyo nkeneye, kuko twaramaze kubivuga. Abarundi turazinanye, byose twarabivuze, na izina rya buri muntu wese urivuze mu Burundi, ico bamvuga ko ico bakuvuga ko ico bavuga, twese turazinanye. Abarundi twese turazinanye, turazi iciza umuntu yakoze, turazi ikibi umuntu yakoze, turazinanye nk'abana b'u Burundi. Ariko reka tugerageze kubaka no kubakana. Rero ijambo ry'Abaroma, aho ndiko ngerageza no kubereka amajambo y'Imana yuko ivyo ndiko ndababwira si ibintu biva mu kirere, byanditse mu ijambo ry'Imana. Ibintu by'uburongozi biratwereka ingene Mose yigishije Abisirayeli uburongozi abukwiye kuri nde, abukwiye kuri sebukwe. Sebukwe amubwira ati bigenze gutya. Ivyo mu Burundi twita abanyumba 10, ba chef de quartier, clair cyo kimwe kurya tubyubaka. Uko tugenda twagiye twubaka uburongozi mu bihugu by'iwacu, hereye kuri wa nyumba 10. Mutama Yetiro yari yabibwiye Mose ati nufata abantu 10 baho umurongozi wabo, wongera ufata abantu 70 baho umurongozi wabo. Donc umuntu wewe uzorica imanza zananiranye, kuko wewe urongoye ihanga, urongoye imiliyoni z'abantu. So rero nivyo uburongozi hari bibaza yuko ari abazungu batwigishije uburongozi. Oya, imbere ko n'abazungu baza muri Afrika, abami bacu ku bihugu byacu byabayeho imyaka itagira uko ingana, mugabo nta nivyo tuzi, kuko ntavyo twigeze twandika, n'uyu munsi ntavyo twitaho kumenya ivyo abazungu ariko barakora. Ivyo byose ni vyiza, mumbabarire, nta kibazo mfitane n'abazungu, uretse ko hari bimwe dufitane mu ikibazo, kubera ko hari byinshi bakora nzi yuko atari ko byatezwa kugenda. So ico rero nifuza nuko twohaguruka tugakora
tukagenda tuganira buke buke kugira ngo duhindure amateka yacu n'amateka y'abandi. Hari nanje turetse nabo bakoze abo bene wacu b'abarundi nagiye mvuga bagiye bakora ku bugingo bwanje, bagiye bahindura amateka yacu. Hari benshi no mu bihugu bitandukanye by'abanyafrika, mugabo urumva ubusindi ko mvuga Afrika muri rusangi, undi ko mvuga mu Burundi, ariko ndazi ko mu myaka iri imbere hari abanyafrika benshi tuzogenda twiga bagiye bahindura amateka mu buryo butandukanye. Hariho n'ibindi bitabo ndafise umugenzi w'umukozi w'Imana yitwa Louis Bush yanditse igitabo ico bita 414 window. Aravuga ati raising up a new generation to transform the world. Nukugene ishengero dutezwa kurera abana no kubigisha hagati y'imyaka 4 n'imyaka 14 kugira ngo abo bana duhagurutse urunganwe rushasha ruzohindura isi. Nico gikorwa c'ishengero. L'église duhamagarirwa guhindura isi, to transform, guhindura isi. Ariko hari abantu mengo dusa n'abantu twabihebeye, bimwe abantu bakunda kuvuga ngo ivyo n'ivyo nya politiki. No, nivyo ishengero. Nico ishengero irihamagarirwa. Abakozi b'Imana Stephen McDowell hamwe na Mark Belides, these are my good friends, aba n'abagenzi n'abakozi b'Imana. Nafashe umwanya ndaje iwabo muri Virginie aho bandikira ibitabo, aho bakorera umurimo w'Imana. Banditse hari igitabo banditse cyitwa Building Godly Nation, ingene umuntu yubaka igihugu kigendera ku mahame canke ku ma principe canke ku ngingo z'ijambo ry'Imana, ingene dushobora kucubaka. Harimo ibintu byinshi cyane, ico bita fulfilling the culture mandate, ingene abakristo bategezwa gukora, batezwa gufasha kugira ngo twubake igihugu kigendera ku buntu bw'Imana n'ubushobozi. Mbere ugiye kuraba harimo na bwa buntu bwa basogokuru na ya mico y'abasogokuru n'abasogokuruza. Hari n'ikindi banditse cyitwa liberating the nation. Ibyo bitabo byose ndabifise. Washaka ari umwe nigeze gutumira mu Buholandi, araza arahura n'abantu biwacu mu biyaga bigari, tumara iminsi 3 turi kumwe ariko dusura ku kugenda abantu bashobora kubohora igihugu. So hari n'ikindi byanditse cyitwa Watchman on the Wall. Watchman on the Wall ni wakasobanura ingene abantu b'Imana tugomba kumera nk'abashibamye, nk'abanyezamu, turarizamu igihugu cacu. So kugira ngo turaririzamu igihugu cacu cyangwa ibihugu byacu, nuko dutezwa kumenya ibiriko biraba mu buzima bw'igihugu, economiquement, politiquement, socialement et spirituellement. Nico gikorwa Imana iduhamagarira. Nta kintu kiora kimbabaza mu mutima nk'iyo abantu umuntu kwagana amajambo nkaya, umuntu acavuga ngo ba pastori canke ngo bari kwavuga ibya politiki. Oya, nico gikorwa Imana iduhamagarira nk'ishengero. Kenshi mora nayivuga, kenshi igihugu kiri mu bibazo, igihugu kiri corrompi, kiri muri corruption, uruzingene bigenda mu mashengero yacu tuzurana abantu bari corrompi. Kubera iki? Kuko muri bagiye bakomeza dufise mu mashengero yacu i Burundi n'ahandi. Igihe cyose bagiye Dubai, bagiye mu Bushinwa, bagiye mu Burayi kurangura, bashitse muri douane, bashitse n'ahandi kuko igihugu kiri corrompi, kugira ngo babasinyire n'agapapuro muri douane kugira ngo ikintu gisoke utegezwa kuduha. Nubabwira ngo je nsengera muri eglise naka, nubabwira ngo je pastor wanje ni naka, muri douane bamaze kugucatira urabaha. Kandi wamaze kubaha dimanche ukacuza muri louange et adoration, kandi ugatanga n'ikigira 10. Sindumva umupastori numwe w'umuti mu gihugu cyo Burundi yasubije inyuma ikigira 10 cy'umugwiza tunga canke cy'umu commerce mu gihugu cyo Burundi amwikeka ko yuko yo batanga igiturire. No one. Ahubwo si twe tubona ubwo buryo buraje kugira ngo bushobore gufasha ishengero. Mugarumva igituma abo bantu baba muri ubwo buzima ni kubera ko igihugu kiba cataye umurongo. So mu yandi majambo yo tuko turagana amajambo nkaya ni kugira ngo dufashanye, ni kugira ngo twubakane nk'abarundi, twongere twubake igihugu cacu, so gucirana imanza kuko biratubwira imanza yuko ari zuhoraho. Umukozi w'Imana yitwa Gustavo Guterres, uyu nafashe umwanya wo kumwiga, yanditse igitabo cyitwa A Theology of Liberation. Ico bita Liberation Theology. Liberation Theology ni uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana, mugabo cyane bibanda ku buzima sociale, kwitaho imibereho y'abantu.
kuko biroroshe yuko twiga teoloji mu buryo buri spirituelle, mu buryo buri systematique, twibanda mu kuvuga mu ndimi, mu kuvuga amasengesho, mu kuvuga nivyo mu bisanzwe muri Afrika dukora. Nivyo abazungu baje benshi kwigisha muri Afrika. None abantu tukaja ngaho tugasenga, tukibagira imibereho y'abantu, tukibagira ekonomi y'igihugu, tukibagira ubutunzi bw'igihugu. Ngene tugaca twuzurana amashengero yacu abantu bakenya, abantu bashonje, tugaca twuzurana abantu mu ishengero y'iwacu bari obligé kugenda muri bya bintu byose nako ndababwira corruption n'ibindi, kuko ariko ibihugu byacu bimeze. So uyu mugabo yari umupatiri wo muri Peru, yize ku mashuri atandukanye, yarize no mu Bubiligi, Louvain, rimwe amashuri akomeye ku isi, yarigishije muri Peru mu university akomeye, yarigishije muri Amerika, yarazungurutse isi avuga ku bijanye n'ijambo ry'Imana ryitayeho ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'abantu, uko abantu batezwa kubaho bihwanye n'ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi cyane. So ntabwo nshobora gusobanura ivyo mu misegonda ingahe ngo ndabirangize, ariko aba n'abantu b'Imana bagiye bakora ibikorwa bidasanzwe. Ikindi kintu gihora kimbabaza ni nk'igihe abasenyeri bacu bahagurutse bakavuga, iyo mvuga abasenyeri bacu cyane cyane muri Eklezia Gatolika, bakavuga ibyo babona bitagenda neza, ibigenda neza, abantu bakaca baguruka mu kirere ngo basenyeri ngo nibarabe ivyo gusenga, ngo nibarabe vya politike. Nibarabe ivyo gusenga nibarabe vya politike, ivyo vya politike mushaka birabe bande? Hari abavuga abapoliticiens, no abapoliticiens n'abakristo babajya basenyeri ni nk'abana babo. None wewe wogira umwana ukamureka akaja ku ishure, nturabe yuko yiga neza, nturabe devoir ziwe kugira umukosori. So muyani majambo abarongoye ibihugu, abo basenyeri, abapastor, abakozi b'Imana, nimba turi muri politike cyangwa abandi bari muri politike, n'uburenganzira bahabwa n'ijambo ry'Imana, bashaka na constitution kugira barabe devoir ko twayikoze neza, kuko barongoye ubwoko bw'Imana, barongoye abantu b'Imana, bateza kumenya ko abantu b'Imana babayeho ubuzima bwiza. So ico gikorwa ni gikorwa c'Imana, cya politike na politike ni gikorwa c'Imana. Ni no mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo yihanga ritwawe rirongowe n'abantu b'Imana, iryo hanga rigira amahoro, rikagira ubutunzi, rikaroranirwa. Ngo ariko iyo rirongowe n'abantu batubaha Imana, iryo hanga rigira ibibazo byinshi, rigira intambara, rigira n'ibibazo byinshi bitandukanye, inzara n'ibindi. Ijambo ry'Imana bitwereka. So rero mu majambo makeya, nkuko nafashe umwanya wo kuganira no kugerageza gusobanura, ni kugira ngo dushobore gutahura ibikorwa ingene bikorwa by'Imana ingene bitezwa gukorwa, n'ingene tutezwa kwitanga nk'abantu b'Imana, n'ingene tutezwa kugerageza buri muntu wese kubaka igihugu cyamwibarutse. Kandi ikindi naco nkuko nabivuze, muri iki gikorwa Urugendo Ruhire, jenge ndamvuga ibyiza abantu bakoze, nta kibi yuko wewe nawe ubishatse ushobora gutanguza ikindi kiganiro ucita urugendo rwirabura, ucita uko ushatse, hama kugira ngo uvuge ivyirabura abantu bagiye bakora, nta kibazo gihari. Mugana cyane cyane abantu twige kubikorana kubaha respect, no kuvuga ngo no kugerageza kuraba mbega ico kintu nakivuga kirubaka iki. Ni vyiza ko byose bivugwa. Muga nkuko nabivuze, igituma muri iki kiganiro ntashatse kwibanda ku bibi byagiye biba, ni kubera ko nukuri abarundi mwese murabizi, abantu b'Imana, abarundi muri rusangi twarabivuze mu buryo bukwiriye, kandi n'uyu munsi tuguma tubivuga, kuko ibiba mu Burundi, maze imyaka mu Burundi si vyera gusa, harimo n'ivyirabura, harimo n'ibitagenze neza, n'ubu ari bitari ko biragenda neza. Kandi nk'abantu b'Imana nk'abarundi turafite uburenganzira bwo kubivuga, kandi avec respect, ntihagire n'umuntu abizira, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kuko n'uwo bikuziza, nuko kenshi tuba twibagiye yuko aha ku isi twese turi ingenzi, twese tuzorengana. Ikindi naco, abakomeye uyu munsi hari igihe twibagira yuko ejo bazosaza,
abandi bantu babafate bafise akabando nibagira ubuntu bagashikaho basaza hazegera igihe baba abantu nabo bagendera ku kibando. So mu yandi majambo hari impamvu yatezwa gutuma twese muri rusangi dushira imbere Imana, dushira imbere gukora ivyiza, gufasha abandi, kuko iyi si twese tuzoyivako, kandi abibaza yuko bakomeye ijambo ry'Imana ritubwira ngo bamenye ko badakomeye, kuko ukomeye ni Imana, ukomeye ni Imana, kandi Imana igenda bitwigisha mu buryo bwinshi butandukanye. Rero mu majambo makeya nayifashe umwanya kugira ngo muri iki kiganiro cacu ca gatanu nshobore kusubira kandi gusobanura igituma iki gikorwa kiriko kirakogwa, kugira ngo dufashe ururunganwe, dufashe n'indunganwe zizoza. Ibi rero ndiko ndakora nta namwe bihuriye na politike, uretse yuko ushatse kubiha iyo ntumbero nayo ni sawa, kuko ni vyiza, ariko na cyane cyane jewe nsomye muri Bibiliya ibindi ko ndakora c'est la Bible, c'est la théologie, ni ijambo ry'Imana 100%. Ni naco Imana twifuriza, Imana ibaho umugisha abavandimwe. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.